Nigihe cy'isaha zitandatu zirenga iminota 10 mu studio za Kadomo Gatamze FM. Ubu n'umwanya mwiza tugiye gukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi na tukashikirizwa na Armel Bigirimana. Ndakuramukije Armel, ndaguhanikaze mu rano makuru. Ndakuramukije Richard. Ndabaramukije inshuti bakunzi muri ko muratega amatwi ibiganiro bya Kadomo Gatamze FM. Nonga ndabaha ikaze mu makuru y'uno munsi igenekerezo rya 27 Munyonyo mu mwaka wa 2019 n'akabagizwe n'izingo nkuru zikurikira. Mu makuru y'iterambere turumvaho ibikorwa byo kubaka ibiro bya mukuru w'umutumba wa Magara ya kabiri ko bigeze ku ntambwe ishimishije. Barasaba komite y'uburovyi guhimiriza abashirindagara ku mameza ngo mu kuriha abasanzwe bapanze izo meza nkuko tuza kubibwirwa n'abasanzwe bakora ako kazi. Abakoresha amakira mu kuroba ngo babwirizwa kubahirizwa mu kazi kabo ka misi yose, aho ni mu gihe amakira yabo basanga yacitse batamenye abayaciye. Amatati si menshi cyane hagati y'abarovyi hamwe n'abarondezi ngo niyo ishishitse ayo matati yakabaho ngo baragerageza uburyo bwose bakayakutorera umuti hakiri kare. Ubuhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean Mukanya ni nkuru mwimukwaye. Gwino muri sanze muri radio Magara Tamze FM. Ndasubiye kubaramutsa mu makuru yacu, reka tuyahere makuru y'iterambere, aho mu gihe ibikorwa by'iterambere biriko birakogwa mu kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba wa Magara ya kabiri. Ciza Vena umukuru wo mutumba arabitubwira akagira ko kandi atera kamo komine kurabira hagufi imanga ibangamiye ishure ry'imyuga ya Magara ya kabiri. Reka tumumvirize. Bijanye n'iterambere ivyo turiko turakora bivanye n'igikorwa cy'igihugu cose, no kuvuga yuko twebwe turiko twubaka ibiro by'umukuru w'umutumba, hanyuma mu bisanzwe ubu turiko turasozera kugira ngo turabe ingene ivyo bikorwa byorangira. Hanyuma mu bisanzwe twebwe kijya kimanga turakibona kandi natwe kiradutera ubwoba cane, kuko murabona ko gisa n'ikibangamiye na cane ishure ry'imyuga rya Magara ya kabiri. Hanyuma turabona ko n'ingoro nayo nyene isa niyegerejwe. Hanyuma turabona kandi ko hariho n'aho abenegihugu bibonekana yuko nabo nyene bahava babangamirwa bivanye n'amazi avuye kuri paruwase ya Magara, kuko akenshi bo bagerageje gukingira aho baba, no kuva bagerageje gukingira amatongo yabo n'inyubakwa zabo. Hanyuma amazi ntibagerageje gufata uburyo bw'ingene boyategura neza kugira ngo barabaho yashira canke kuyimbira ibinogo birebire kugira ngo bashiremo amabuye nkuko dusanzwe twarabibonye mu bisagara uko babigira. Ariko rero mu byo tubona n'ukuri twebwe turabibona, turagerageza gutanga amaraporo aho dusanzwe tujejwe gutanga amaraporo, kuko twebwe raporo zacu tuzishikana muri komine, nta handi dushikana amaraporo kugira ngo abarongoye komine nabo bagire ico bavutse. No kuvuga rero ubu inyishu nini twebwe duhanze amaso komine. Reka tuve mu makuru y'iterambere tuje mu makuru y'uburovyi. Barasaba komite y'uburovyi guhimiriza abashira indagara ku mameza kuriha bene gushira izo meza aho zitekanijwe. Karori numwe mu basanzwe bakora ako kazi kandi arashima yuko ariko gasanzwe kamutungiye imiryango. Reka tumumvirize. Twige panga imeza cyo no sawa leta yorohereza bakavuga yuko ushitse imeza nka kwitangane kategejwe kuhirihwa kwitegeko. No saba abo ba komite nyene yuko nabo nyine bafite bakunyubahiriza bakabarira bashira imboga ku meza yuko atejwe kurihanye n'imeza, kubera nawe ntiyoza ngaha taco asuboye kurondera azarondera ubuzima bw'abana nawe nyine. Kanje ndisaziye n'umutambi ntahandi hantu nikora nta kazi ka leta mbita, kibazo sinoshobora kukibura, kibazo ndakikira nyine nuko mbura none ko nitwara ndamutegera agarutse. Hanyuma abarobesha amakira nabo barasaba kubahirizwa mu kazi kabo ka misi yose, aho ni mu gihe amakira yabo basanga yacitse batamenya abayaciye. Mateso numwe mu basanzwe barobesha ayo makira asaba bene bipe kumenya uko bakora mu gihe cyo kuroba. Nakazi kajanye n'ivy'amakira ikingumbi. Akazi rero ukuntu kameze nakazi ko kuroba imboga nini z'amasamaki, inguhe, kavungwe n'izindi mboga twita imbuka. Kubijanye n'intambamye tushaka kugira kubijanye n'ayo makira, nk'aba bibipe barobera aha hepfo barashaka kuyashamwa bakayahimbura. Niyo ntambamye cyane dukunda kugira bijanye n'ikiro vy'ayo makira. Mu kiringo cyo bamaze kubahimbuwe dukoresha ibintu byo gukokosa byitwa ibikwamo, ibyo duteza kurondeza kugira tuyatore. Mu kiringo tora tuhamenyetse gipeta yahimbuye icarico. Tubimenye tugenda muri komite anya bakaturabira ukuntu ivyo bintu byacu byobonekana ngo tukabisubizwa. Twosaba kubijanye no kugira tworoherezwe nuko boza baradukingira nk'ibijanye n'abajejwe umutekano bamarine mu ijambo rimwe, bana nuko abo bibipe bakaraba umwanya wabo nako tukagira umwanya
kanya natwe dusigariza kugira natwe korohereye. Amatati ngo si menshi cyane hagati y'abarovyi n'abarondezi ngo niyo bishitse amatati hakabaho baragerageza uburyo bwose bakayatorera umuti hakiri kare. Ivyo navyo tukaba tubibwirwa na Mvuyekure Emmanuel ajejwe umuheha wa Magara akaba yavugiye kuri micro ya Felicien Bigirimana. Ego nico gituma babisa abarondezi bo bakorera hose hepfo haruguru mwigezi. Haraho bishika rero iyo ari umurondezi mubi ugasanga arataye mu burugo rusenga rw'amakira akenshi araruzura, hari naho ashobora gutwara amafi yasanzwe yafashwemwo hamugara rusubiza yatari umusuma acarukura ko agakuramwo amagera yiwe ko bo basanzwe bakoresha amagera n'umusipi iyo yafashwemwo arakuramwo hanyuma agasubiza mu mazi urwo rusenga. Gakenshi iyo baruzuye udufi tuba turimo kenshi bararutwara. Iyo bimenyekanye naho nyene abahanura kutuya tukabana hama no mu bipe nyene bijya binini binini abarondezi barashikayo. Haraho rero usanga yakoroye umusipi ugafatwa mu rusenga, ariko kenshi iyo matati ntakunze kuza, ni make cyane ko ubu baba barovyi bakabona umurondezi baramubwira ati ja hirya kugira ntuhave uta mu rusenga rwacu. Kandi nabo nyene abarondezi barazi neza uko bashobora guta umusipi bakurikije umuyaga uri mu kiyaga iyo ujana, hanyuma ugasanga baroba neza. Ayo matati ni make cyane, ariko urugezo bakimwe ku busa ko ni make cyane. Ayo matati si menshi ntagwiriye, amenshi n'ayamakira iyo barobiye hepfo ugasanga n'indagara zubutse mu mazi yo hepfo arakunda kubibaza, ariko navyo nyene ni bike cyane. Akaba ari naho amakuru yacu agarukiye uno munsi. Reka ndabashimira inshuti bakunze mwese mwari muyateze amatwi. Reka nshimire aho mu ruganda gutorokanya amakuru yadutorokanirije, ntibagiye gushimira Ciza Jari mu buhinga bw'ivyuma. Amakuru yo mukamwashikije na Ahmed Bigirimana naho butaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.